iryo sekeza ryashinzwe mu ntumbero yo kwibuka abakenyezi benshi n'abigeme bashikirwa n'amabi afatiye ku gitsina, bigatuma ataho bishikana canke ngo bashikane imiryango yabo ndetse n'igihugu cabibarutse. Nakaryo kandi kuri abo bose biyemeje kurwanya amabi afatiye ku gitsina ko gusubiza amaso inyuma ngo barabire hamwe aho bateje ikivi, ivyagenze neza babishishikare, ivyabagoye navyo batora ubuhinga bwo kubirengerana kare ngo akatavuga nigahenda akavuga. Uno mwaka rino sekeza rizokwisunga icivugo kivuga kiti turandurane n'imiza mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme biciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Kino civugo gihamagarira umuntu uwo ari we wese, umurundi canke umunyamahanga aba mu Burundi, kwitanga atiziganya mu kurandurana n'imizi amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme biciye mu buhinga ngurukana bumenyi. Uno mwaka rino sekeza rishitse mu gihe leta y'u Burundi iriko iritanga bimwe biboneka ngo ako karanda gatuzwe mu gihugu biciye mu gushigikira yivuye inyuma ibikorwa byo kwiteza imbere ku bakenyezi biciye mu ishingwa ry'ibanki yabagenewe itegurwa ry'umugambi w'igihugu wo kurwanya inda z'indaro, igwizwa ry'ibigo abakorewe amabi afatiye ku gitsina baronkeramwo ubufasha bwose bakeneye mu kibanza kimwe, hamwe no kurwanya amabi akorwa biciye mu buhinga ngurukana bumenyi. Muri ico kiringo ibikorwa bitari bike birategekanijwe na cane cane imenyekanishwa ry'imigwi y'amabi akorwa biciye mu buhinga ngurukana bumenyi n'intambuko ngenderwako mu bikorwa vyo gukinga no kurwanya amabi afatiye ku gitsina.